Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi yitwa Pizzo Diaspora from America. Yes sir. Neza. Thank you so much. Urugendo rwagenze gute muri rusange? Na rugendo rwari rumeze fresh. Ya kandi nageze hano fresh ndashima Imana. Ya kandi abashimira namwe kuza kunyakira hano. Imana ibahezagire. So mu mwaka uheze wari ngaha no munsi uzanye ibyaye bikorwa mu Burundi bikoza muri rusange. Okay, mfise ama project menshi naje gukora hano. Ya bivanze n'umutipe yitwa Stilosof. Ya n'umutipe nyene nabonye yuko yarabaguye mwari. Bana kabisa. Wumve. Why not noshika America? Yaratugezeyo kandi nyene. Kumufasha haraba ariko baramufasha ho gatoya ariko bitimiriwe ko nabandi bashaka kumufasha. Oh yeah, of course. Jewe naje hano vraiment ndamwemereye yuko ndamukorera akazi ya studio production byose zo bimukorera na wasi uri amahera bana kabisa kugira ngo bandanye atera imbere ya ni ivyaye bikorwa bikuzanye muri rusange kugiti cawe mfise hano ma project y'imiziki cyane cyane nibyo byanzanye hano ya kandi nshimiye nzi yuko bizogenda neza reka tuvyizere kuko bizogenda neza cyane ndagushimire cyane. Thank you so much abakunzi ba Akeza Net. Yeah. Peace out.